Ndabaramukije bakunzi ba Star TV 257 murazi ko tubakunda cyane hatabigano tutigera tubazanira hano kuri Star TV. Uno munsi rero ngenda kuzanire aho haraye habaye ibirori vyo gutora uwatwaye Ballon d'Or, umupira w'inzahabu ku mugabane w'isi yose. Ntabwo ari ku mugabane wa Afrika cyangwa ku mugabane wa Amerika cyangwa ku mugabane wa Europe, ni ku mugabane w'isi yose. Iyo ni Ballon d'Or 2020. Uno munsi rero turaza kuyaga byinshi, nakuzaniye amakuru y'inkino. Musanzwe muzi nka Starboy yuko ata makuru namwe ntigera ndabazana amakuru yose mu bwoko bwose nga kuri Star TV 257. Uti rero ibirori byaraye bigenze gute? Ndakuzana urutonde rw'abakinyi 10 baraye batowe ko bigenjeje neza uyu mwaka kurusha abandi bose. Turahera ku kibanza c'10 aho hatowe umukinyi bita Gianluigi Donnarumma novuga numwe mu bakinyi basanzwe bakinira umugwi wa Paris Saint-Germain. Inyuma yo kuva muri AC Milan agakubitira muri Paris Saint-Germain, asangayo uwundi munyegori nka wari Keylor Navas. Muri eheruka kuba novuga yuko ari we yatowe nk'umukinyi yigenjeje neza kuruta bose ni Gianluigi Donnarumma. Mu kibanza c'9 umukinyi yaje mu kibanza c'9 ni Kylian Mbappé Lottin n'umukinyi novuga twamenyaga ikina muri AS Monaco ngaho mu gihugu cy'Ubufaransa, aza kuva muri AS Monaco akubitira mu mugwi wa PSG ari we Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé rero yaje mu kibanza c'9 aho Kylian Mbappé ari we ndetse yanatanze n'agashimwe aho Didier Drogba we yarajejwe gutanga yari mu MC ndetse yari ari kumwe n'uwundi mwigeme. Didier Drogba aza guhamagara Kylian Mbappé ndetse niwe yatanze akashimwe ku mwigeme yatwaye Ballon d'Or we Alexia Putellas. Turaza kubigarukako. Ikibanza c'8 cyaje ko umukinyi Kevin De Bruyne, uyu n'umubirigi aho yaciye mu migwi itandukanye. Yaciye mu mugwi wa Chelsea de Blues ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza, aza kuva muri Chelsea de Blues akubitira muri Wolfsburg ngaho mu gihugu cy'Ubudagi, aza kuva muri Wolfsburg agaruka muri Manchester City ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza nyene, ndetse gushika ubu akaba asanzwe akinira umugwi wa Manchester City, akinira umugwi serukira igihugu w'Ububirigi. Mu kibanza c'indwi haje Mohamed Salah. Muri bano bakinyi 10 umukinyi w'umunyafrika wa mbere cyangwa umukinyi w'umunyafrika umwe rudende yaje muri bano bakinyi 10 ni Mohamed Salah, aho yaje mu kibanza c'indwi. Mohamed Salah yakinye mu mugwi wa Chelsea de Blues, aza kuva mu mugwi wa Chelsea aza gukubitira mu mugwi wa FC Bar ngaho muri Ecosse, aza kuva mu mugwi wa FC Bar araza gukina muri Roma na ni Liverpool iza kumubona muri Roma ariko aravyigenza neza cyane, ndetse no muri Champions League aho yari ko arakina neza cyane agukubitira umugwi wa FC Barcelona gutsindira ibitsindo. Baza kumubona muri FC Liverpool, araza mu Reds muri Liverpool, ubu unya akaba abarizwa mu mugwi wa Liverpool ngaho mu gihugu cy'Ubwongereza, akaba asanzwe amenyerezwa na Jurgen Klopp, akaba asanzwe akinana ndetse n'umunyafrika nkawe ari we Sadio Mane. Mu kibanza c'indwi rero akaba haje umukinyi Mohamed Salah asanzwe ari umunyegiputa ngaho onye muri Egypt. Mu kibanza cya 6 haje Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, asanzwe akina mu gihugu cy'Ubwongereza mu mugwi wa Manchester United. Nyuma yo kuva muri Real Madrid aza gukubitira mu mugwi wa Juventus de Turin, aza kuva mu mugwi wa Juventus de Turin akubitira mu mugwi wa Manchester United. Yavuye muri Sporting aza muri Manchester United akubitira muri Real Madrid akubitira muri Juventus de Turin. Ubu ngubu yavuye muri Juventus de Turin aza kugaruka mu mugwi we wa kera muri Manchester United. Mu kibanza cya 5 haje Ngolo Kante, Ngororoji. Abarundi bamwita Ngororoji, abandi bakavuga ati umwana wo mu Kayanza. Ngolo Kante n'umufaransa ariko abasanzwe akomoka mu gihugu ca Mali, ariko akaba afise ubwene gihugu bw'igihugu cy'Ubufaransa. Yaje mu kibanza cya 5 asanzwe akinira umugwi wa Chelsea de Blues, ndetse akaba asanzwe akinira n'umugwi serukira igihugu w'Ubufaransa. Yatoye Coupe du Monde ari kumwe n'Ubufaransa, ndetse atwara n'ibindi bikombe bitandukanye, ari kumwe na Chelsea atwara Champions League, aratwara n'ibindi bikombe bitandukanye. Mu kibanza cya 4 haje Benzema, akaba afise nawe numwe akaba afise ubwene gihugu bw'Ubufaransa, ariko akaba akomoka mu gihugu ca Algeria, ariko ubwene gihugu akaba afise
bw'Ubufaransa. Yaje mu kibanza ca kane nawe akina umugwi wa Real Madrid inyuma yo kuva muri Lyon ngaho mu gihugu c'Ubufaransa aza kubitira umugwi wa Real Madrid ndetse akaba ari wari na kapiteni kuno mara turiko turavugana ndetse akaba ari wari meilleur buteur de la Liga akaba afise ibitsindo 11. Mu kibanza ca gatatu hacihaza Jorginho n'umwe mu bakinyi basanzwe bakinira igihugu c'Ubutaliyani ariko akaba afise amamuko mu gihugu ca Brazil, akaba akina mu mugwi wa Chelsea de Bruges. Ugerageje kuraba muri ro rutonde rumwe abakinyi ba Chelsea de Bruges kuko Chelsea de Bruges niyo iheruka gutwara Champions League, ikaba ifise ndetse n'abakinyi bigenje neza cyane. Jorginho akaba yafashe ikibanza ca gatatu. Mu kibanza ca kabiri akaba haza umukinyi bita Lewandowski bamuha amahirwe yo gutwara Ballon d'Or ariko ujyanye Ballon d'Or si ikintu coroshe. Abakapiteni b'ama equipe serukira bihugu baba bari hajya bariko baratora, baragerageza gutora amavote yose bakayakusanya hama bakaca batora Lewandowski. Novuga yuko niwe aheruka kuba meilleur buteur wa Champions League ndetse no muri Bundesliga. Numwe mu bakinyi batsinda cyane mvuze gutsinda cyane n'abakinyi bakomeye, akaba avuka mu gihugu ca Poland ariko akaba asanzwe akina mu mugwi wa Bayern Munchen ngaho mu gihugu c'Ubudagi. Mu kibanza ca mbere haje Lionel Messi, basanzwe bamutazira Leo Messi, akaba atwaye Ballon d'Or igira indwi mu gihe mugenzi we Cristiano Ronaldo amaze gutwara Ballon d'Or 5. Leo Messi araje agutwarira iyindi Ballon d'Or, asanzwe akina mu mugwi wa Paris Saint-Germain ngaho onye mu gihugu c'Ubufaransa ndetse akaba yambara inimero 30 mu mugongo. Uti rero vyaraye bimeze gute? Lionel Messi yagerageje kuvuga amajambo menshi cyane, yagerageje kuvuga ibitandukanye. Ballon d'Or rimeze gute? Reka tumanze tuvuga ati Ballon d'Or rimeze gute nyuma yuko tuza kugaruka kuri palmarès ya Lionel Messi ariwe Leo Messi. Ndaza kuvuga ati guhera mu 1990 Ballon d'Or akaba yatwawe bita Lothar Matthäus. Mu 1991 iza gutwara Jean-Pierre Papin. Mu 1992 Marco van Basten. Mu 1993 Ballon d'Or iza gutwara Roberto Baggio. Mu 1996 yatwaye Matthias Sammer. Mu 1997 yatwaye Ronaldo umunya Brazil. Mu 1998 twara Zinedine Zidane yahoze akocha mu gwa Real Madrid ndetse aza guca no muri Juventus de Turin arakina ndetse no muri Real Madrid. Mu 1999 ikaba yatwawe na Rivaldo umunya Brazil nyene. Hama mu 1999 na mu bihumbi bibiri iza gutwagwa na Rui Figo umunya Portugal ndetse yabaye na kapiteni wa Portugal, yace mu mugwi wa FC Barcelona yongera cyane mu mugwi wa Real Madrid. Mu bihumbi bibiri na rimwe ikaba yatwawe na Michael Owen yace mu mugwi wa Liverpool nga mu gihugu cy'Ubwongereza. Mu bihumbi bibiri na kabiri iza gutwara na Ronaldo umunya Brazil ndetse icyo gihe akaba ariho Brazil yaje gutwara igikombe cy'isi yose. Ibihumbi bibiri na gatatu Pavel Nedved niwe yatwaye Ballon d'Or. Mu bihumbi bibiri na kane iza gutwara Andrei Shevchenko uyu unye n'umunya Pays-Bas. Mu bihumbi bibiri na gatanu iza gutwara Ronaldinho yaciye mu mugwi wa Paris Saint-Germain mu mugwi wa AC Milan ndetse aza guca no mu mugwi wa FC Barcelona. Mu bihumbi bibiri na gatandatu Fabio Cannavaro n'umudefenseur w'umunya Portugal nawe yaje gukora ku nturire atwara iyo Ballon d'Or. Mu bihumbi bibiri n'indwi Cannavaro akaba yarakinira umugwi wa Real Madrid aza gutwara iyo Ballon d'Or. 2017 plutôt umukinyi Ricardo Kaka akaba n'umunya Brazil akaba nawe yatwaye Ballon d'Or mu bihumbi bibiri n'indwi yahoze akinira umugwi wa AC Milan ndetse aza gukina n'umugwi wa Real Madrid ariko Ballon d'Or akaba yitwaye akinira umugwi wa AC Milan. Turabandanya mu 2008 mukinyi Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro aza gutwara Ballon d'Or yiwe ya mbere. Mu 2009 Lionel Messi nawe aza gutwara Ballon d'Or yiwe ya mbere. Lionel Messi ariyongera mu 2010 ndetse no mu 2011 Ballon d'Or niwe yagumye yihereza. Mu 2012 Lionel Messi ariyongera. Mu 2013 Cristiano Ronaldo araza. Mu 2014 Cristiano Ronaldo araza nyene. Mu 2015 Lionel Messi.
mu 2016 Cristiano Ronaldo, mu 2017 Cristiano Ronaldo ariyongera, mu 2018 Luka Modric, mu 2019 Lionel Messi, mu 2020 Lionel Messi aragaruka. Ukore nuko Ballon d'Or yagiye aragirane aratwagwa. Turashaka kugaruka rero ku ma statistique ya Lionel Messi. Lionel Messi ni umwe mu bakinyi bakomeye cyane. Lionel Messi amazina yose yitwa Lionel Andres Messi Coutinho, niyo mazina yiwe avec nationalité argentine. Ugeragaje kuraba yavutse itariki 24 Juin mu 1987, kuri no matwo turavugana akaba afise imyaka 34, akaba afise itaye canke uburebure bw'imetero 1 na santimetero 70. Hama akaba ari umwataka polivara, ashobora gukina ku numero 11, ku numero 10, ku numero 9 cyangwa ku numero 7. Ugeragaje kuraba parcours yiwe muri 1990 gushika muri 1994 akinira ngaho mu gihugu cya Argentine umugwi witwa Crandori FC. 1994 gushika muri 2000 aza gukina umugwi witwa Newell's Old Boys. Hama 2000 gushika muri 2004 akina FC Barcelona. Hama 2003 2004 FC Barcelona, 2004 2005 FC Barcelona, 2004 2021 FC Barcelona konyene. Numwe mu bakinyi ndetse banakomeye cyane gushika kuri no munsi dusanzwe dufise ku mugabane w'isi. Yakoze byinshi bitandukanye, aratwara ibikombe bitandukanye ndetse n'ubu onye aracabikora. Lionel Messi uti rero bimeze gute? Yaratwaye Ballon d'Or igira indwi ku ruhande rwiwe. Ugaragaje kuraba Lionel Messi yari kumwe n'ibindi bihangange kuri podium, ariko n'ivyabujije yuko ako gashimwe ashobora kugira ane, ashobora kugatwara. Yakoze byinshi ndetse n'ubu aracabikora. Ku ruhande rw'abigeme naho byari bimeze gute? Ku ruhande rw'abigeme Ballon d'Or novuga yuko yatwawe n'uwo bita Alexia Putellas, niwe yatwaye Ballon d'Or. Aho muri 2019 yari yatwawe n'uwo bitwa Megan Rapinoe, muri 2018 iza gutwara Ada Hedberg. Rero uko byari bimeze kose urumva ko byari ibirori biryoshye cyane. Ballon d'Or niko novuga yuko nuko ibirori byaraye bigenze, byari ibirori biryoshye cyane, aho umu-MC yari DJ Drogba asanzwe akomoka mu gihugu cya Cote d'Ivoire ari kumwe ndetse n'uwundi mwigeme kuri podium. Hari abakinyi batandukanye, abakinyi basanzwe bakinira amaklebe atandukanye niho bari byari ibirori bibereye ijisho. Resta Boy no yari kuri micro za Star TV 257 nagerageje kuvuga ati reka ndabazanira amakuru y'inkino ukuntu yagenze, ndetse ukuntu vyaraye bigenze, ukuntu ibirori byo gutora utwara Ballon d'Or vyaraye bigenze, aho Lionel Messi yaraye atwaye Ballon d'Or yiwe igira indwi. Imana ibahezagire cyane rimwe mwari ko murankurikirana kuri Star TV 257. Ana happy and to bye bye, ciao ciao.